no tuba tugarutse mu cyitwa makuru, tuba tugarutse mu cyitwa imiripoko. Ni mu gihugu cy'u Burundi aho ibintu byakomeje kuzamba, ariko kandi abikaba ibindi bintu. Nyamuneka kuri no nshuro naje rwose meze gutya, iyi myambaro ngira ngo murabizi abantu bayambara, naje meze gutya ariko nta kindi kinzanye. Ni amakuru arebana n'umutekano, politike na diplomasi akomeje kugenda aturuka by'umwihariko mu gihugu cy'u Burundi. Iyo nje meze gutya bamwe batangira kuvuga bati nyamara Moses ibi bintu yabyambariye yabiteguye tidere nako nyine. Amuneka narababwiye nti kijyanye n'amakuru rwose hano kuri Duniani Kote mujye muyambaza, kuko mbanyafite cyane cyane amakuru bakomeje kugenda aturuka mu gihugu cy'u Burundi. Hari umuvandimwe ejo bundi twaganiriye, ndangije ndamubwira ati se ubundi umuntu uti ahubwo ko nagaciye mbere yo kugira ngo twinjire mu makuru, ndaza kubabwira n'impamvu byatumye nambara rwose aka kantu agashabaza. Maze kumubaza tubundi umuntu itaramwe ati njye nkubona nko konyine. Ndangije ndamubwira ati mu kiganiro gikurikira nzaza nambaye nkaba noneho 5 kuri 5 kugira ngo noneho dukomfirime. Yes, birumvikana ni amakuru atugezeho tugiye kuba twinjiramo, ariko mbere yo kugira ngo amakuru tuyinjiramo murabizi tubanza gusuza abantu badukurikira bari hirya no hino, kuko badukurikira bari mu bice bigiye bitandukanye. Badukurikira mu gihugu cy'u Burundi, ariko kandi mu gihugu cy'u Burundi bakaba muri Coline Mujejuru, muri Coline Murangala, muri Coline ya Tongo. Badukurikira bari Bujumbura, Cibitoki, Ubanza. Badukurikira bari hirya no hino, tubaye ikaze. Ariko kandi Kenya, Tanzania, Malawi, South Africa, Zimbabwe, Zambia tubaye ikaze, ndetse na Uganda kwa Yoweri Kaguta Museveni. Abantu badukurikira bari mu ntara gatatu diaspora turabashyikiriye, ariko kandi tubaye nikaze kuko ni benshi cyane. Hari abandi badukurikira by'umwihariko bibereye hano mu Bubiligi, mu Faransa, ndetse no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse na za Canada, nabo tubaye ikaze tubikuye ku mutima. Amakuru tugarutse muri ano masaha rero ku gicamunsi biraza kugusaba kuyakurikira neza, kuko aya makuru nutakurikira neza uraza gusigara. Aya makuru nutakurikira neza nyamuneka uraza gusigara. Nk'ubu munyemere mbabwire yuko ibya Sanidede FDD noneho byamaze kujya hanze, ndetse amakuru dufite ari uko abitwa badede bashobora kuza gukora buri kimwe cyose gishoboka uwitwa General Neva bakamubuza amahirwe yo kwiyamamaza cyangwa se kongera kuyobora igihugu cy'u Burundi mu matora ataha ari mu 2027. Ubu tuvugana nabo bakavuga ko bashobora kuba bagiye gutanga umuyobozi ugomba kongera kwiyamamaza akahangana n'uwitwa General Neva. Benshi batangiye kugenda bambwira byinshi, bambwira bati nyamara birashoboka yuko ibi byaba ari uburyo bwo kugira ngo ahubwo Neva atsinda amatora bifashije yuko Sanidede FDD nayo yaba yaravuyemo abandi bakandida. Ubwo ngomeza kugenda mbisesengura, naganire n'abantu bari mu gihugu cy'u Burundi benshi, abanyapolitike bakomeye, hari ibyo bambwiye. Turaje tubyinjiramo 5 kuri 5. Turaza gukomeza ku makuru menshi agiye atandukanye, tugende tuba updatinga. Muraza kunyemerera dusimbukire by'umwihariko hitwa Uvira. Ubu tuvugana abasirikare b'Abarundi bari hagati y'1,600 ndetse n'1,800. ubu tuvugana muri iri joro ryakeye nibwo rwose nyamuneka bageze muri no umujyi wa Uvira. Amakuru namaze kwakira ngo nuko ibi byabaye nyuma yuko etat-major y'igihugu cy'u Burundi ndetse na etat-major y'igihugu cya Kongo ngo bamaze iminsi baganira, ariko ibiganiro byabo bikaba mu buryo bwa conference. Hari ibyo bagiye gukora. Ese ukeneye kumenya ibyizi bato zigera kuri 2 ibyo bigiye gukora ari mu gihugu cya RDC cyangwa se mu mujyi wa Uvira? Reka nze gato cyane, ntujye kure gusa, ntukureho urushinge. Turaza gusimbukira mu makuru agiye atandukanye, tuba updatinga 5 kuri 5. Muraza kunyemerera tunyarukire ahitwa i Bujumbura, turebere hamwe ikijyanye n'umutekano muke, ndetse uyu mutekano muke ukaba wamaze gutuma uwitwa General Neva agira bamwe mu bayobozi bafatanyije kuyobora ati cunga sana, mwicunge ibintu byakomeye. Turaza gukomeza ku makuru menshi agiye atandukanye, turaza kubabwira iby'igihugu cy'u Burundi
kirimo kiragenda gishaka gutangaza nyuma y'uko iki gihugu amakuru amaze kujya hanze y'uko nacyo gifatanya na FDLR mu kurwanya muri RDC, ndetse aba FDLR bamwe na bamwe bakanakorera imyitozo mu gihugu cy'u Burundi. Haryo ubwo imiryango mpuzamahanga izavuga iki nimba dufite ibihugu bibiri by'ibituranyi byose bishaka kwimakaza FDLR? Turaza kubikomoza, turaza gukomaza ku makuru menshi agiye atandukanye, turaza kwinjira mu banyapolitike batavuga n'ubutegetsi. Hari ibyo bari gutangaza, abitwa ba Gervas Ndakobuca bakunze gutazana kugarika, abagabo ba Jenerali Jobe Bunyoni, abarimo ba Agathon Rwasa, abarimo ba Maritini, ndetse n'abitwa ba Elasto. Hari ibyo barimo baratangaza byose, turaza kuba tuginjiramo 5 kuri 5. Utari wakora subscribe kuri TV Duniani Quat, icyo usabwa nta kindi, kora subscribe, asigaye tubane neza mu buryo mwisi cyangwa bundi. Katwinjire ariko duhera ku nkuru idasanzwe ya CNDD FDD ndetse na mayiti nyinshi zimwe ziraturuka muri RDC. Izi mayiti nyinshi zikaba zamaze gutuma CNDD FDD ikora inama z'ibitaraganya mu gihugu cy'u Burundi. Izi nama z'ibitaraganya nazo zamaze kugaragaza yuko igihugu cy'u Burundi ngo hari abashaka gukura ingabo mu nzego za politike ndetse no mu nzego z'umutekano muri RDC, ariko abandi bakabirwanya bakavuga yuko bishobora kuba ikibazo gikomeye cyane mu mujyi Vira izasarambwe zitoshobora guhita zinjira, kuko ubu tuvugana hari indege ziparitse ku kibuga cy'indege cya Bujumbura zamaze gutegurwa n'uwitwa General Neva kugira ngo mu gihe umujyi wa Uvira waba watatswe, umujyi wa Uvira waba watatswe, baze gukora buri kimwe cyose, by'umwihariko bawurwaneho, kuko kuwurwanaho ni inyungu zabo. Biraza gutuma Red Tabara itinjira i Burundi iciye hano za Uvira. Baravuga bati none mu gihe ahantu bari kuhakontorora, Red Tabara ntishobora kuza gukora amahano. Nyamuneka ibi byose rero ugasanga ni bimwe mu bintu bikomeje kugenda abiteza umutekano muke ndetse n'akaga gakomeye. Ni byinshi cyane bikomeje kugenda bivugwa, iyi ntambara izasiga yigishije abantu muri East Africa ibyigwa byinshi cyane, kandi byabaye byiza yuko ibihugu byinshi byashoboye kuza gukunganira muri Congo kugira ngo byige amasomo y'intambara n'ukuntu amakimbirane y'ibihugu ashobora gukemuka. Ntere mu rya Perezida Paul Kagame yavuze ati ibisubizo ku bibazo bya Afurika bibe ibisubizo by'Abanyafurika. Ni byiza cyane kubona Amerika ataco ishoboye, Union Européenne ataco ishoboye, n'ayandi miyindi migwi za mercenaires zikaba zaje zikagira icyo zikoze muri Congo ariko ntihagire icyo zishikako, kandi bakavanwa muri ibyo bice muri ako karere bakubiswe urusasu na bene igihugu na bene akarere. Ibyo rero ni cyo twakwita tornade l'histoire. Mbega ikibazo twokwibaza muri iki kiganiro tugiye kuvuga, mbega Ndayishimiye, Perezida Ndayishimiye ari bwemere ari bwumvire impanuro y'umukurambere Perezida Yoweri Museveni? Ico nico kibazo twoshobora kwiyumvira, twoshobora kuvuga ko muri iki kiganiro. Muribuka ko naciye umugani uvuga ngo agasozi karamarere kahiye abagabo babona. Rero buriya nkuru Prito Ndayishimiye amaze guhanurwa kenshi, kandi birashoboka ko n'abariya agenda atumviriza canke afata nabi wo mu mugambwe wiwe, nka ministre wa mbere canke ibindi bihangange biri muri CNDD-FDD
bashobora kuba baramuhanuye ariko kuri ka kagagazo kiwe ka neva bikaba byotuma rero adashobora kumva impanuro abakurambere b'abaperezida bayoboye ibihugu bafite experience mu buyobozi bw'ibihugu, abantu bafite experience mu bintu bijyanye n'intambara, abantu b'abakurambere murabona bariya bose ba Thabo Mbeki barahanuye, barahanura Tshisekedi, barahanura Ndayishimiye, baragerageza guhanura abantu bari bose bagomba kwinjira mu matate yari muri Kongo, ariko abo bagabo ntibashoboye kugira umutima wo kumva, bagize umutima ukomeye. Nico gituma rero ubona bakomeje agatsi ko kuvuga ngo bubandanye intambara aho kuyoboka inzira yo kwicisha bugufiya, inzira yo mu biganiro, kugira ngo tuganire twese hamwe abanyafrika ba East Africa kazoza keza k'ibihugu byacu n'iterambere ry'abaturage, aho kuguma duta umwanya mu byo gushihana. Reka tugaruke gatoya Uvira. Uvira niyumvira ko nimba amatwi ya Ndayishimiye atazoshobora kumva ko bazoba bamukurugutuye mu kumwirukana ku butaka bwa Kongo, mu kumwirukana akava ku butaka bwa Kongo agasubira i Burundi, agasubira i Gitega, niyumvira yuko nta kindi kizoba gisigaye. Ni bya bindi byo kuvuga ngo nakahebwe, ni bya bindi byo kuvuga ngo ijya gupfa, inyana ngo yishwe n'amata ngo nta wundi mwerera. Urumva iyo umuntu atumviye impanuro, iyo umuntu akorewe ibikorwa agatsindwa mu rugamba, ntabyumve ntabitahure ngo yumve yuko akwiye guca bugufiya ngo yicare ku ntebe n'abo bafitaniye amatate, niyumvira yuko atawomuririra ku byo mushikako nyuma. Rero nico gituma tuguma tuvuga ngo utosora ifuku yamizamwo agati. Nongeye kumutera akamo kandi kugira ngo ahubwo afate umwanya wo kwita ku iterambere ry'abarundi, mu kurwanya rushwa yatsa indaro, mu kurwanya amacakubiri, ibitekerezo by'amacakubiri byatsa indaro bikinjira mu nzego zose, cyane cyane ibyo bitekerezo bya ideologie génocidaire, ideologie ethnique. Ivyo nabyo byatumye igisirikare c'u Burundi kitakifite igihagararo cyo guhagarara imbere y'umwanzi yaba ateye igihugu kugira ngo ico gisirikare c'u Burundi gishobore kumutsinda. Rero nico gituma guverinoma Ndayishimiye na Tshisekedi bahisemwo ya nzira ivuga ngo politike serare do mantire, begenyeza ibinyoma byose byo kwerekana yuko u Rwanda arirwo rubabujije kuyobora ibihugu, aribo bibabujije gutunganya iby'igihugu cabo. Ariko urumva ko ibyo ari bihendwa abana, ibyo ni ibintu byo guhenda abana, guhenda abantu badafite ubwenge, abantu batiyumvira kure, abantu badashobora kuraba ibintu ngo bamenye insobanuro yabyo. Narababwiye yuko burya ibijyanye n'amatati y'ibihugu, ibijyanye n'intambara z'ibihugu, akenshi biba bishingiye ku nyungu, biba bishingiye ku nyungu, biba bishingiye ku nyungu z'ibihugu canke ku nyungu z'abantu ubwabo ku giti cabo ba perezida nyene. Hariho abashora intambara, hariho abavuga gakokeza ibintu by'amacakubiri,
si ibintu by'amoko, ibintu by'imipaka, kuko baba bananiwe kwishura ibibazo abaturage bariko barababaza, noneho bagaheza bakazana ibintu mwene ivyo pour détourner l'opinion y'abanyagihugu, y'abaturage bariko barababaza. Ikindi urumva biba ari ibintu byo gusamaza kugira ngo wa muperezida babone yuko nubwo yananiwe atari we, ariko byavuye ku bandi. Rero abaturage, abanyagihugu barakwiye gukanura amaso, bakarikanura, bakareka guhendwa, bakareka kuzimagizwa. Iyumvire nawe kuja kugwanira inyungu z'umuntu, ibihumbi n'ibihumbagiza by'abantu bagapfa, urwaruka rugapfa, abasirikare bagahona kubera inyungu z'umuntu umwe. Ibyo rero birababaje. Nico gituma abaturage ndetse n'abasirikare n'abapolisi, inzego zose z'umutekano rimwe na rimwe zikwiye kubwira abo bantu b'abasivile batazi intambara icyo ari cyo, canke abo bantu baba banyotewe kuguma ku butegetsi bagasahagura, maze kugira ngo ntihagire ibyo babazwa, bagashora intambara mu bindi bihugu. Ariko nagomba nongere kubakebura barundikazi, bategetsi b'ibihugu cyane cyane b'u Burundi. Intambara, iyo utsinzwe intambara hari indishi. Indishi ni ingaruka zikubako iyo ugiye mu ntambara ukayitsindwa. Akarorero ni kenshi, murabona twufata mu buto, urabona ko iyo ntambara yagize ingaruka kugeza n'uno munsi. Gutsindwa kw'Abadagi mu ntambara ya kabiri y'isi yose, ya mbere y'isi yose, murazi yuko byateje ibibazo bikomeye, ubukene butovugwa mu gihugu c'Ubudagi. Rero buriya iyo ugiye mu ntambara ugatsindwa, ikiguzi icya mbere, abapfuye ntibasubira kuzuka. Ibyakoreshejwe intambara itwara ibiciro kininiya, intambara irahenze cyane. Igihugu rero iyo cishoye mu ntambara gihahombera ibintu byinshi, na cyane cyane iyo gitsinzwe intambara. Kandi iyo igihugu gitsinzwe intambara, abagitsinze baracishuza. Rero ndayishimiye ntiyumvire ngo kuba yaragiye muri Kongo akakica, akiba, agakokeza amacakubiri, akabera imbogamizi mekanizme ya East Africa, yari isa n'iyari yashoboye gukemura ibibazo byari muri Kongo, ata abantu benshi barapfa. Ntiyiyumvire ngo bizogenda uko, ntiyiyumvire ngo nta nkurikizi, inkurikizi zizoba, akarere kazomubaza. Igituma yiyonkora mu mugambi wa East Africa, agakomantaza umutima wa Tshisekedi, akamuziba amatwi, bakanka kwicarana na M23 inganda zitaratikira. Ubu rero inganda zaratikiye, abapfuye ni benshi muri Kongo, abasirikare n'abapfuye muri M23 ni benshi. Amafaranga, amabija yakoreshejwe ku mpande yose ni menshi, kandi ibyo byose ntaco byafashije mu iterambere ry'akarere, ry'ibihugu. Ubwo rero urumva ni rya jambo rivuga ngo amungura nka niyo mazikesha. Rero twagomba guhanura irya nyuma. Perezida Ndayishimiye ntiyumvire yuko kuvuruga akarere, kuvuruga ibihugu, guhindura abasirikare b'igihugu bakaba za mercenere, ntiyiyumvire yuko bizijana. Intsinzwi yose itsinzwe mu ntambara, haba inkurikizi mbi, haba ikiguzi, haba kubazwa.
rero nagira ngo ndamukebure ahubwo yihutire ibiganiro bene Tshisekedi boye gukumanaza umutima boye kwiruka za Amerika za Burusiya za Shinwa abo ntaco bazobamarira abo gico babamarira n'abaturanyi n'abanyene bagiriranira amatate igihugu cy'u Rwanda indongozi za M23 nabo bakwiye kwicarana noneho murabona umukambwe Perezida Museveni yaraye ahawe kubandanya kuyobora urwego rujejwe iby'umutekano muri aka karere ni inararibonye mu buyobozi mu by'intambara namwegere nabo bose aba perezida aba bakiri bato ba Samia Suluhu aba baruto aba ba Tshisekedi bandayishimiye begereye inararibonye aribo Museveni na Perezida Paul Kagame babubahe babumvire kuko bari abantu ni inararibonye mu by'intambara ni inararibonye mu by'ubuyobozi bafite ibitekerezo byiza bitomoye byo kubaka Afurika aho kwirata no kwiyemera bace bugufiya umunyamerika ntaco azobamarira umurusiya ntaco azobamarira umushinwa ntaco azobamarira ariko narababwiye mwibuke kuva mu ntango y'intambara narababwiye ati umunsi mwabonye Museveni Paul Kagame Ndayishimiye Tshisekedi Samia Suluhu Ruto uriya Salva Kiir bariye uriya muri Somalia mukazobona umunsi bicaye bakavuga bati turagomba kurangiza intambara muri East Africa nta n'amasaha 20 azohera ahantu hose havugira urusoro rudacecetse none ni kubera iki abo ba perezida badafite ubugombe bwo kugira ngo bagarukane amahoro bicare ingabo zabo bazishire hamwe aho kuziteranya ngo zimarane ahubwo bagire synergie de force ya East Africa ahantu hose ari urusoro barucecekesha ahantu hose ari imigumuko bayicecekesha ahantu hose ari akarengane bagacecekeshe kubera iki abagabo barimwo abagabo b'inararibonye badashobora gufasha aba perezida bakiri bato bato aba perezida ba Samia urabona n'abantu bakiri bato bato aba perezida ba Ruto baracari bato bato aba perezida bandayishimiye baracari bato bato na Tshisekedi baraciga iby'ubuyobozi ariko bo kwicarana n'aba bakambwe bamaze imyaka myinshi bayoboye ibihugu bamaze imyaka myinshi bafite aho bakuye ibihugu byabo naho babigejeje no munsi ahubwo kwirata no kuduza intugu bagaca bugufiya bakabumviriza bakabagira inama maze Afurika ikubakwa erega aba bakambwe babiri ku myaka yabo n'igihe bamaze kuyobora n'abantu bo gufasha n'abariya bose ba Traoré n'abantu bo gufasha ibihugu bitari bike byo muri Afurika maze tukagera kuri bwa bumwe bwa Afurika tukagera kuri ya mahoro kuko atamahoro iterambere ntirishoboka narababwiye rero ngo tugaruke muri Kongo intambara zose iyo zibaye habamwe inyungu ku giti c'abantu canke inyungu z'ibihugu nagira ngaruke kuri bloke zishishikara kugira impinduka zishishikara kugira ibihinduka bloke ya M23 yagize impinduka zidasanzwe mu kwakira umukambwe nawe ari mu bandi bakambwe bayoboye ibi bihugu by'aka karere imyaka myinshi Joseph Kabila yavuze ijambo rikomeye ati iyo ukoze amakosa menshi igihe kirekire iyo atakwigishije arakwica ubwo rero niyumvira ko yagombye kubabwira ati hari ibyo twari twarihenzemwo hari ibyo tutakoze neza
none ubu turaje. Nico gituma abonye ko akwiye kwifatikanya n'abo yari yariteranije ko M23. Burya rero ikibi n'umuntu adahinduka, ariko iyo umuntu yemera guhinduka avuga ati nari narakosheje, nakoze nabi, uyo muntu aba ari umuntu mwiza cyane. Ikibi nuriya muntu w'umunyakadada nkuriya Ndayishimiye avuga ngo azogwana kugeza ku iraso rya nyuma. Iyo umuntu mwene uyo umwumvise ubishoboye ubana nawe cyangwa ukorana nawe, wo muhungu ukamuta, kuko aba ari umwiyahuzi, aba ari ba bandi ba kamikazi. Rero agwanira ibitekerezo by'ubupfu. Urumva ntawe ariko aragwanira ibitekerezo byo kubaka, ibitekerezo by'iterambere, agwanira ibitekerezo by'ubwicanyi, by'inzankano zifatiye ku moko, ideologie genocidere, abagwanira ibintu bitagira mvura, ibintu bitazwi bidatahurika. Uyo rero urumva abameze nk'intama yazimiye yataye inzira. Cyo gituma rero dushishikara kumukebura, kandi nimba hari abakurikirana bino biganiro nkunda gutanga, murashobora kubimushikiriza, izi mpanuro zikamugeraho zikaja mu zindi abantu bamuhanura. Burya ngo iyo umuntu yanka guha ngo mu Kiswahili ni bavuga ngo asiyefunzwa na dunia, asiyefunzwa na mama yake atafunzwa na dunia, asiyefunzwa na jirani, asiyefunzwa na wazee atafunzwa na dunia. Rero nico twagomba kumuhanura, ariko tugarutse kubiriko birabera Igoma impinduka zidasanzwe kwakira Joseph Kabila. Bamwe bakavuga bati kurya yahemukiye M23 ashobora gusura kuyihemukira, abandi bakavuga bati M23 irose umuntu w'icubahiro, umuntu w'iteka, ashobora kwemegwa n'amakungu, ashobora kuvuga likumvikana, ashobora gukosora amakosa mukahize maze bikagenda neza. Inyungu za Joseph Kabila hanini twovuga yuko ari inyungu za mbere ku giti ciwe, ariko hamwe yofasha maze amahoro utekana akaba kumvikana n'abandi bategetsi b'ibi bihugu muri East Africa, yaba ari inyungu ikomeye ku gihugu ca Kongo. Inyungu rero kuri Joseph Kabila gufatikanya na M23, akaba yohamagara Gatumbi, akaba yohamagara Fayulu, akaba yohamagara abari abamukwega akababwira ati aha twari twarihenze, ibi bintu byo kurwanya u Rwanda, ibi bintu byo kugomba kuvuga ngo aba bakongomani bavuga ikinyarwanda n'abanyarwanda, aba banyamurenge batwigwaneho, aba bantu saba kongomani tubahonye tubavaneho, bakavuga bati twari twarihenze. Naraye numvise na Perezida Tshisekedi asaba imbabazi abanyamurenge, asaba imbabazi abantu bavuga ururimi rw'ikinyarwanda, asaba imbabazi abantu muri Easter. Ni byiza ko abantu bemera guhinduka bakavuga ati aha twarakosheje, reka rero dukosore. Rero kwiga si bibi. Hariho umugani bakunda kuducira mu ishure ngo ti comprendra après avoir échoué. Rero nimba bovyura agatima mpembero, amaso yabagakanura, bakabona ko kwiba, gutigiza ubutunzi bw'ibihugu, gushora intambara atanyungu bifite, bakumva ahubwo ko bakwiye gusigasigira umutekano, hanyuma bakicazwa n'iterambere si ryabo n'imiryango yabo gusa, ahubwo n'abaturage bayoboye. Ivyo nivyo tubagomba ko, ivyo nivyo bituma benshi batogwa bakayobora imyaka n'iyindi, kuko baba bafite ibitekerezo bizima byo guteza imbere ibihugu byabo. Rero niyumvira yuko mu biganiro biriko birabigoma hagati ya Kabila nanga Makenga n'abandi bari nyuma y'izo ndongozi, y'izo mboneza ziriko zirerekana ubuhangange budasanzwe mu gukemura ibibazo bijanye n'amakimbirane y'ibihugu. Izo mboneza zigiye guhagarara
mu ruhango rwa Afrika bagasanga izindi mboneza zabitangiye zifite ibitekerezo by'uko Afrika yaba imwe, hakaba ifaranga rimwe, pasiporo imwe, akarangamuntu kamwe, ndetse tukagira n'ururimi rumwe rwa Afrika rushobora kuduhuza. Ivyo nivyo tubagomba ko, nivyo tubifuza ko ejo Afrika umutungo ifite woye gusahagurwa n'izindi kontina, ahubwo utubere inkomoko, umuzi w'iterambere ry'ibihugu byacu no gusezera ubukene, inzara n'ubujiji mu bihugu bya Afrika. Murakoze cyane, niyumvira yuko muri ivyo biganiro bibera i Goma abavuga ikinyarwanda, ururimi rw'ikinyarwanda batuye muri East Congo baronse nabo inyungu zabo, cyane cyane inyungu zabo za mbere ni kubaho bafite umutekano uhagije atankomyi, hanyuma ntibakumirwe mu nzego na zimwe z'ubuyobozi, haba mu z'umutekano cyangwa mu z'ubuyobozi mu gihugu cya Congo. Mbifurije imigisha, iterambere, la réussite, la victoire. AFC M23 turayikeje cyane, kandi turizeye yuko na bandi badakwiye kubandanya inzira y'intambara. Tuguma dutera akamo Tshisekedi Ndayishimiye ko inzira y'intambara nishika, ahubwo kwicara, kwikebura, kwiyumvira, kwirimbura no kwemera kwicarana na bagenzawe, ibibazo bigakemurwa mu mahoro n'umutekano. Izo nizo ndoto zacu, niyo masengesho yacu, niyo viziyo yacu, nivyo vyifuzo vyacu dufite, si kuri East Africa gusa ariko mugabane wose wa Afrika. Murakoze, ndabifurije weekend mwese nziza. Abadukurikira mu biganiro byacu na analize zacu, mukomeze musangize abandi bari hirya no hino izi ntere gucabo cy'u Rwanda. Hanyuma rero u Rwanda nago ruriya rurafite ibihugu byinshi basinyiraniye amasezerano no gutabarana, kandi murazi ko u Rwanda kiri mu bihugu bikomeye muri Afrika bironka imfashanyo, kuko u Rwanda rusanzwe rukoresha imfashanyo neza. Rero icyo mukwiye kumenya, igihe cyose hari ibintu by'intambara, burya abantu bapfa kuvuga ngo ibihugu biragwana n'ibindi, ariko burya abantu, ibihugu baba bagwanira inyungu. Umugwi wa mbere hariho abagwanira inyungu zabo bwite, inyungu z'abantu. Urumva akaba ari akagwi gatoya k'abantu barekikije umukuru w'igihugu n'imiryango yiwe, baba barigaruriye igihugu n'umutungo w'igihugu bakabikoresha uko bagomba. Rero bagaca bakoresha igisirikare cy'igihugu, igipolisi, inzego zose z'umutekano kugira zishishikare kubakingira, kubarinda, kugira ngo bakomeze ubwo bubisha bwabo bwo gusahagura ibihugu byabo. Abo kenshi nibo bakorana na ba bazungu b'abanyaburaya, bagakorana n'abandi bashobora kuba ari nk'abashinwa, bakabaha ibiturire, ugaca usanga bariko baragurisha ibintu byinshi by'igihugu, bagakora biriya bya privatization, ugasanga rero umutungo w'igihugu waragurishijwe nta gisigaye, maze ugasanga bo barironkeyemwa yabo, noneho bagasigara bigwana ko kugira ngo ntibabakure ku butegetsi. Abo rero ni zimwe muri guverinoma nyinshi cyane zo muri Afrika, nuko zimeze, nuko zifashe. Nico gituma Afrika byayinaniye gushika ku ntego yayo kuba imwe, gukoresha ifaranga rimwe, kugurura imipaka, gukoresha pasiporo imwe. Ivyo byananiranye kubera iki? Abaperezida b'indandende bikunda, badakunda abaturage babo, baba bakora nyene ayo madiri yo gukora n'izo ntambara. Ariko izo ntambara ugaca usanga ntaco zifitiye akamaro abaturage. Reka ntange akarorero, ibihugu bibiri, igihugu c'u Burundi n'igihugu ca Congo, ibyo sinobideha, murazi ko ariko bimeze. Cyo gituma ibyo bihugu bikenye, bigowe, faranga ryabo riguma rita agaciro, kandi ari ibihugu birimwo ubutunzi bwose bubaho bukomeye bwo guteza imbere ibyo bihugu n'abaturage babo. Hanyuma rero hakaba n'abandi bagwanira inyungu z'ibihugu, inyungu z'abaturage babo,
kugira ngo ibihugu byabo bitere imbere. Ibya hanini ni nk'ibi bihugu biteye imbere nyene, ibihugu bya Amerika, ibihugu by'Uburayi, ibihugu by'Uburusiya, ibihugu by'Ubushinwa n'ibindi bihugu byinshi. Iyo bihugu iyo bije mu ntambara rero umenye biba bije kugwanira inyungu z'ibihugu byabo, inyungu z'abaturage zabo, nivyo biba bibazanye. Rero muri make yumvise ngo intambara ziriko ziraba, burya abantu benshi barwanira inyungu. Hariho ba ventriotike, abo n'abagwanira inda zabo, haba harimwo nabo nyene bagwana intambara, hakaba n'abandi bagwanira inyungu z'ibihugu byabo, aribo twakwita les patriotes. Rero nuko nagomba na introduce none mu ntambara iriko irabera Uvira ku mupaka w'u Burundi, ababifitemo inyungu n'abahe? Reka tuvuge nka DRC, nta nyungu nyinshi ibona yo kugwana Uvira, kuko isa n'iyatakaje igice cyose ca East Congo, kandi kumva ngo Uvira ngo izotuma bashobora gutsinda iriya ntambara, ibyo byo kwizera umuntu atagira ubwenge, umuntu atabona, umuntu atazi intambara ico arico. Nico gituma rero buriya Kongo aho igeze, guverinoma ya Tshisekedi iba yifuza ibiganiro hagati ya M23, kandi ibyo nivyo twifuje, nivyo twabahanuye ko bakwiye kwicarana na M23 bakaganira, bakumvikana. Hanyuma bamara kumvikana, nimba hari ibindi bihugu bifitanye ibibazo nabyo bakicarana bakaganira, uko intambara niko ishobora guhera. nayo ubundi ibindi biganiro byose bikonturuna bivanamwo M23 AFC, ibyo byose n'ibiganiro by'intagihe, n'ibiganiro ataco bizoshikako, naho byobera mu gihugu muriza mu Burayi n'ahandi. Ivyo narababwiye ko ataco bizopfa bishitse, ko murabiza bagiye barankurikirana mu biganiro kw'ivyo nabibabwiye. Nimba Kongo igomba amahoro, nibanze iheze na M23, nimba ifite ivyipfa na Uganda, u Rwanda n'u Burundi, hanyuma bicare babiganire. Rero buriya Kongo yaremaze kwemera ibiganiro, burya nka igihugu iyo kimaze kwemera ibiganiro kiba camaze kubona ko catsinzwe intambara. Rero Kongo, guverinoma ya Tshisekedi yaramaze gutsindwa intambara, kandi ni byiza yuko babibona bakabyizera. Hanyuma abandi bafite mu intambara inyungu mu ntambara yo muri Uvira, katuvuge ko ari Uburundi rero burya irya ntambara ya Uvira ni intambara yabo, nuwo ariko agwanira Uvira ntiyibaze ngo ariko aragwana n'ingabo za Kongo, ariko ahanini ingabo z'u Burundi nizo ziriko zirita kuw'amazi, zita mu ziko, zigwanira gupfa no gukira kwa guverinoma Ndayishimiye. Nico gituma rero Burundi bufitemwo inyungu nini bwo kugira ngo bwite ku rutare. Ariko se ubwo Burundi buzoshobora gutsinda irya ntambara? Mu byo navuze hariho ibimenyetso byerekana ko Uburundi budashobora gutsinda irya ntambara na busa, nubwo ngira ngo ari gitangaza Imana ikoze. Burundi ntabwo bwashobora gutsinda irya ntambara. Turavye Uburundi burakenye cyane, buragowe, nta mafaranga bufite bwo kugura ibigwanisho, nta mafaranga bufise bwo gushira mu ngabo kugira ngo zigire igihagararo cyo guhangana n'abotera igihugu. Uburundi bufite indongozi navuga ko zifite ubwenge budahagije kugira ngo bashobore guhangana n'inguvu zigiye gufata igisagara ca Uvira. Ikindi ca kabiri, ingabo ziri ku murongo, urabona y'Urwanda na Mayimayi, abanywa Rumogi ba Mayimayi, abanywa Rumogi mbonera kure, abanywa Rumogi bariya ba Wazalendo bose Korongoromera, ugashira ko nyene Abarundi. Igisirikare cashinjikajwe n'indyane z'amoko,
igisirikare kigabaguye, igisirikare kitizewe, igisirikare kidafite ibihagije kugira ngo gishobore guhagarara. Urumva rero, urumva ko bigoye ko ushobora kuvuga ko Burundi buhari icizigizigi cyo gutsinda ijya ntambara. Ikindi ca kabiri, yenda tuvuge ababirigi, erega ico bakwiye kumenya abanyafrika, nta gihugu c'Uburayi coza kurwanira igihugu ca Afrika. Oya, burya baba baje kuraba ibijanye n'inyungu zabo, ariko buriya nibamara gufata Uvira